umumenyesha makuru Bigirimana Jean twebwe muri Onerope yaratubabaje cyane gose no ku giti cy'wanje nyene yarambabaje cyane kandi n'ukuri ivyo bintu ivyaba byarabaye akanyuruzwa n'abantu ni ibintu bitubabaje gose kandi tuteye ivyatsi yuko hari umuntu yosubira guhagarikwa agaheza agatwagwa n'abagizi ba nabi nkuko kuko jewe aba uwoba ari mu nzego z'umutekano aba uri mu nzego mu buzima bwa minsi yose ari umugizi wa nabi ari umugizi wa nabi ndamufata ko ari umugizi wa nabi n'uri muri leta yoba yakoresheje ubwo buryo n'umugizi wa nabi uwo rero nawe nyine ndamusabira yuko yohanwa afashwe agahanwa kandi bakurikije amategeko ariko uwo mumenyesha makuru yaratubabaje kandi ibyuko bashobora kuba baramurondeye mu busho bwose bw'igihugu bakamubura ibyo birashika na jewe ari jewe hariho uwakora muri kaminuza y'iwacu twashinze yitwa INIRAC Université Internationale Libre d'Afrique yari umunyarwanda yaba mu Rwanda n'umuryango wabo je ntawe narinzi muga twari dukoranye imyaka 4 yose kandi yakora neza cyane ariko umuntu w'incabwenge gose ariko gushika n'uno munsi ntituramenya iyari ivyo bintu urumva birababaje ariko muri leta mubajeje umutekano barakurikiranye iyo dosi gushika n'ubu nta urashobora kuduha inyishu y'imvaho ngo atubwira ati uyu muntu turabona n'irengero giwe birashoboka yuko muri iki gihe uko ibintu bimeze na cyane cyane yuko iyo hariho imigwi y'abagwanyi iri nko mu gihugu canke imigwi y'abasuma canke imigwi y'iterabwoba birashoboka yuko batwara abantu birashika hanyuma bikanashoboka nuko hariho nabikika mu kiza bagashobora gukora ivyo bintu batari no muri iyo migwi mugabo bikanashika nuko atari abo babara banyuruje mugabo bagiye habagiye nyene muga ntibabivuge hanyuma abantu kubera babuze irengero ryabo bagaheza bagaca bavuga batabo bantu banyurujwe mugabo batanyurujwe